ego icyaha cyo kwikinisha ego icyo cyaha cyarambaye kandi imyaka myinshi namaze segondere ivyo bintu ndabikora ndindamarangirana no muri university wanashaka nabikora naho ndi Bujumbura abantu benshi bavuga ngo ndabumva ngo kwikinisha ngo binabiriya kuko buriya ingene bimeze muri ya bintu Audrey ushaka kubona umukobwa ukamwipfuza kubera ko bitashitse ngo ushobora kuba musambara cyangwa muhuze ibyo bitsina ukaca uvuga ati reka nje mu nzira za hafi ego nkiri umwana mutoyi cyane mugabo bimaze kuba muri ico gihe niho naciye mvuka nk'umwana wagira kabiri maze kuvuka ngira kabiri ugira gatata nkurikira nawe nyene ngo yarapfuye n'uwundi arapfa njye n'uwundi arapfa kuko sinibuka n'abankurikirana ingene bangana kuvuga ngo bana bashika batatu canke bane ntibabayeho baciye bapfa mugabo je nitwa k'umuhungu nije nabayeho muri famille ndumwe kuko n'uwunkurikirana duvukana n'umukobwa umwe twe mu muryango wacu tuvukana turi babiri mugabo bidasigura yuko twavutse turi babiri twenyine nabo twavutse turi benshi mugabo bamwe na bamwe mukuru wanje n'abandi bankurikira ntibashobora ko barabaho baca baragenda baritaba umuremyi ntarutanaho ntangwa kura umupira niho naciye ntanga kuyumvamwo ukunda gukora siporo abantu benshi bavuga ngo kwishuri nigako je nabaha amakuru y'inkino ndumwe nimba narababesha bibaza ko ndababwiye ukuri ndabahaye mwaramutse namwiriwe bakunzi ba Kejo Media ndiza ko muri mumeze neza mukomeye natwe ko mutubona turashima Imana gose Imana yaduhaye kandi kajye ko kubaho nije gushimira Imana ndabaye ikaze kandi kuri Kejo Media ndatanguye arankubita Enoke turavuna ndabahaye mwaramutse namwiriwe bakunzi ba Kejo Media ndiza ko muri mugoye neza mukomeye natwe ko mutubona turameze neza cyane turashima Imana yaduhaye kandi kajye ko kubaho reka ndabaye ikaze kandi kuri Kejo Media mu kiganiro kidasanzwe kiganiro ciza kiganiro c'intahe canke my history aho tuyaga ku buzima abantu babayemwo ku buzima twabayemwo ku buzima bwapashije canke uko bwagenze uko bwagiye burakurikirana gushika tugere aho tugeze uno munsi intahe zafashe imitima ya benshi hari benshi baba bari mu bibazo bitandukanye hari abantu baba bari mu bihe batitahura hari abantu baba bari mu bibazo bibasongereye canke bibateye ikibazo gose ariko bumvije intahe y'undi muntu bikabaho kurema bikabaho ukumva yuko nabo bakiri mu bantu kandi bakira abantu reka onda gusaba dukurikirane nturambigwe nijiwe Keza Fleur ya Audrey kuri micro za Kejo Media dufise umutumire adasanzwe umutumire wacu swakure gose numukolege ni bwana Lidike ariwe tutazira Yuda aho agira tuyagire vyinshi ku buzima bwiwe uko vyagiye biragenda gushika agere uno munsi reka ndamuramutse ndakuramukije bwana Lidike amahoro Audrey urameze neza meze neza ariko sindi Yuda urakoze cyane ngo Yuda okay eje meze neza reka ndakuramutse nongeye ndamutse kandi n'abakunzi ba Kejo Media yego nongeye ndamutse kandi n'abakunzi nuvuga ngo bikiganiro ca intahe ndazi ko bari na benshi ndabaramutse nibaza ko bamaze kubumva ivyo babwiye ivyo babateguriye yego kugira ngo dushe kuba tuyaga nyene bijanye nyene n'intahe ndakuramukije nawe ubwawe bose nabaramukije urakoze cyane nanjye ndi fresh sandi bazayibona ko atacho nagiriza Imana uri umwana nyine w'Ibujumbura ati umwana w'Ibujumbura bameze gute umwana w'Ibujumbura n'umwana nyine abashobora kuba yirekura arabankunda kumva ngo batitera amastress zire amastress yawe ari karava rero mugabo rero nawe uri n'umuntu akubonye cyabona ko umwana w'Ibujumbura nato kubaza ati uvuka uri umwana w'Ibujumbura bitandukanye twebwe batwivukiye nyine ruguru tukazi Bujumbura nyine tuva ruguru urakoze cyane kuntera amashugwe ariko ndibaza ndi simple oya ni sawa cyane
arakoze cyane. Mwoshobora kwidondora mu buryo bwagutse kugira ngo abakunzi ba Kejo Media bamenye uwo turi kumwe ari we. Ego barakuzi nka Mr Lidic cyangwa Crofis Lidic muri Akejo Sport, ariko hariho byinshi bomenya byoba byiza bakanamenyana na Mr Lidic ava he akomoka hehe bize gute. Ya murakoze cyane, je nitwa Sengiyumva Clovis. Nkaba ndi umwana navuga ngo yavukiye mu muryango nyene w'abantu ba ruguru, wanashaka mbere umuryango navuga ngo utifashe, umuryango navuga ngo w'abandi bantu bari bo bose, ariko Imana nyene yashobora kuba inyemerera gushobora kuba mvuka, nkaba navukiye wanashaka ndi umwana agira kabiri mu muryango mvukamo mugaho kugeza muri kano kanya navuga ngo nokwita ko ndi umwana mukuru kuko uwo twari twisaba ko tuvukana ntabwo yahabaye. Rero nuko bimeze, nkaba mvuka mu ntara navuga ngo ya Rutana, muri commune Rutana, zone yitwa zone Gitaba. Nkaba rero ndi nkuko bivuga, nkaba ndi umwe mu bamenyesha makuru ba Akejo Media mu kisata navuga ngo ca sport witwa Akejo Sport. Nibaza ko ari uko, sinzi hari ibindi norenza. Barakoze cyane. Lidic none cyangwa Sengiyumva Clovis Lidic arangwa niki? Ahari haba hifashe gute? Ameze gute? Ateye gute? Akunda ibiki? Yanka ibiki? Ko mbona mengo ni vyinshi ibibazo nabiza kungora kwishura, ariko ntaco. Murakoze. Icambere na mbere jewe ubwanje nkuko navuze, iyo navukiye ruguru, ndiga amashuri nabiriye naho ntavuze amashuri nize, ariko ndi umwe mu banyeshuri uvuga ngo mu bana bize, nagize amahirwe ndiga primaire, ndiga na secondaire ndayimara, ndagira nayo ndi mahirwe gushobora kuba niga igisata navuga ngo cyo niga muri université, aho navuga ngo nahize igisata cyitwa telecommunication erezo. Rero ivyo nkunda, ivyo ndabivuze ndabitanguye ndabivuga kubera ko ivyo bifatanye n'umuntu aba yarakuriye kugira ngo uvuge ngo akunda ikinye ngo haba ari ngo ameze ukuntu akuriye. Jewe ubwanje aho mba ndi uko nari ndi kera nuko ndi ubonye ibintu bibiri bitandukanye. Ubundi iyo umwana wese yakuze avutse bavuga ati iyo umwana avutse hama ntashobye kuba akina ibi na biriya abagwaye. Ivyo nayo bibaye mu mugano naho bavuga ngo je sinakinye ibintu vyinshi, ariko nakinye ibintu vy'umupira w'amaguru, narakinye niyo basket, naho navuga ngo sinabaye mu kinyine mu professionnel, ariko ivyo sinabiciyemwe ibintu vy'abana. Gukiye umupira w'amaguru n'ibindi bitandukanye. Rero ahantu mberereye sinzi ko muba mushatse kuvuga yuko hoba ari ubu canke naho ari muri kahise. Ari ubu bibaza ko mwashatse kumbaza muri kano kanya ko muri kubu. Ego Clovis ni arangwa niki? Ameze gute? Akunda iki? Gute? Icambere na mbere jewe ico nkunda ubuzima, nkunda gusenga. Ico ni cambere. Ego iyo numva ndi ahantu nkaba ndi kumwe n'abandi ba bene data, uravyumva, hashobora kuba ndiko ndasenga, twari turahimbaza Imana, turumviza ijambo ry'Imana, turi mu bihe nyene vy'ijambo ry'Imana, mba numva nyene ndandi hantu, sinumva ngo mba ndi mwijuru ko mwijuru ntiturashikayo, ariko iyo ndi muri ico kibanza ndi gusenga ndumva nyene ari ikintu ca mbere kindyohera gusumba ibindi bintu muri kuno musi. Yego. Ariko kandi si ivyo vyonyene novuga ngo nkunda, natanze ikintu ca mbere. Icya kabiri ni kuba nibereye mu bintu vya sport. Sport no kuvuga ngo kuraba inkino, kuraba izo ku mugabane wa Buraya, kuraba izo mu Burundi, nimba ari basket, nimba ari football, nimba ari inkino zitandukanye. Iyo numva ndiko ndaraba inkino, sirtu mu Burundi ndiko ndaraba basket, numva nyine ari ibintu bigize ibi mba ndi mu yindi si nyene ibintu biryoshe nyene ndiko ndaraba inkino, ndumva nezere. No kuvuga ngo mu bintu vya mbere je mu buzima nkunda ndagusanga atari ibintu birenga bibiri. Nkunda gusenga na sport vyonyene, kwiraba kuko n'ikigane dukora sport uvyumva nyene, bisaba yuko umuntu ategeza kuba aza yakurikiranye inkino hama agasoma n'ibindi bintu vy'amakuru y'inkino, ibindi bitandukanye. Rero mu buzima bw'iwanje ahantu mberereye muri kino gihe ni gusenga, ni kuraba inkino, binashitse tukatera n'inkuru n'abantu bamwe na bamwe b'abagenzi. Ivyo ni ibintu mugabo bikuru kuko uriko urumva ivyo bintu bibiri ndiko ndavuga, ushaka kwimva ati Lidic burya ubwo ahantu haba ari isi wa muntu ashobora kuba aguma yigunze
nta bantu bavugana ariko je siko bimeze. Ndaja gusenga dusohotse ndatera inkuru ndiko turaba umupira ndi muri abantu bona jewe nkubita utuntu tudukomantere nkavuga mbwa bikava nawe ko turavugana kuko ari abantu murabana inkino muba muri buzima naburi ugasanga ntimuhujije ivyiyumvira. Mugabo muri jewe ndi umuntu atera inkuru ariko kandi sintera inkuru umwanya wose dutera inkuru umuntu tuzinanye kuko duhuriye mw'ibarabara ntiwoshobora kumenya ko jewe mvuga. Umuntu amenye ko mvuga ni umuntu tuba tuzinanye. Ashobora kuba ndi ngaha ngo manumye ku mugabo ukibaza simvuga ariko mvuga. Ego urakoze cyane. Rero Clovis Ridike ni umutezi w'inkuru, akunda gusenga, akunda sport. Yeah. One kumenga gutera inkuru nkuko wabivuze uvuze ati umuntu atakuzi ntashobora kumenya ko utera inkuru. Bisigura yuko muri visage yawe bitagaragara kuri umutezi w'inkuru. Nawe ubibona gute? Jembo uri pastor. Ewe kayi. Oye. Kubera ngirani kubera ntekanye. Ndi umukozi w'Imana mugasi ndi pastor. Ego. Uvyumve ndi umukozi w'Imana. Ariko si pastor nizere ku kantu gatahu. Cyangwa ndi umwana w'Imana. Ndi umwana w'Imana. Ndi umukozi w'Imana. Byose birimo. Byose birimwo kuko umwana w'Imana ucumenye icari cyo twese nibaza ko bihurijeko. Wavuze ikintu ati buri umuntu akunda ibintu bivange niyo yakuriye n'ubuzima yakuriyemwo uko byari bifashe. None Clovis Ridike turi kumwe no munsi yakuze gute? Ubuzima bwe bwo mu bwana gushika no munsi bwagenze gute? Bwifashe gute? Bwari bumeze gute? Murakoze. Clovis Ridike senyumva n'umwe novuga ngo nko nevuze ahantu nakuriye ahantu hatamatara. Amazi twaza kuba tuyavoma ahantu novuga ngo kure hashoboka. Muga y'imvura yaguye naho biragaragara ko umuntu yaza kubavoma ahantu hafi. Hari n'ubuzina bumwe na bumwe nobwira abantu bagatwenga canke batumenye ivyo ari vyo. Twe turi ahantu tuvuga ngo ahantu twaravoma ahantu hitwa mu Nyarubabi, ahantu hitwa mu Mukuka, ahantu novuga ngo hatandukanye ahandi habiri ndanahibagiye. Nibutse mu Mukuka, mu Nyarubabi, anagave ko kumugana aho ahantu hasanzwe. Urumva ahantu twavoma ahantu henshi cyane. Nta mabomba novuga ngo turi yarahari. Namazi umuntu kenshi na kenshi yadakiretse ahantu uvuga ngo hitwa kumugana. Rero aho hantu niho nakuriye maze gukura sivuga ngo nakuze ngo maze imyaka n'iriya kuko jewe mu buzima bw'iwanje uko nakuze ahantu siho nakuriye. Nakuriye aho hantu ndamara imyaka ngira ngo ishaka nk'itanu canke itandatu. Hamwe umwana nuvuga ngo abakiri umwana nyene. Bimaze gushika muri ico gihe maze gukura ntangura umwaka wa mbere ntangurira aho navukiye Muhira, papa na mama ndashobora kuba niga umwaka wa mbere kuko nagize amahirwe nashaka bimwe bavuga ngo umuntu aho yavukiye narishe umwaka umwe. Kuva kuri uwo mwaka umwe twebwe twa generation y'iwacu niho haciye haza warasangwe arongoye igihugu nyakwigendera ndavuga ngo Petero Nkuruziza amaje twiga amashuri twiga ku buntu. Yako kantu nanje karanshikiriye ndiga ku buntu maze kwiga neza umwaka umwe wonyene niho nari ishuri nca nongera niga kwishuri yahantu nari naravukiye. Maze kuhigaho niho naciye nza kuva aho hantu nza gutorwa na tantine w'iwanje. Nuvuga ngo tantine w'iwanje avukana na mama w'iwanje. Yagutoye bigenze gute byaje gute? Nukuvuga ngo ahantu je nari imbaye nkuko namaze ko ndabibabwira mukuru wanje ntabwo yahabaye. Mukuru wawe yaciye apfa. Ego. Apfuye nkiri umwana mutoyi cyane. Mugabo bimaze kuba muri ico gihe niho naciye mvuka nk'umwana agira kabiri. Maze kuvuka ngira kabiri ugira gatata nkurikira nawe nyene ngo yarapfuye. N'uwundi arapfa njye n'uwundi arapfa kuko sinibuka n'abankurikirana ingene bangana. Kuvuga ngo bana bashika batatu canke bane ntibabayeho baciye bapfa. Mugabo je nitwa ko umuhungu nije nabayeho muri famille ndumwe. Ego. Kuko n'uwunkurikirana duvuka n'umukobwa umwe. Twe mu muryango wacu tuvukana turi babiri. Mugabo bidasigura yuko twavuze turi babiri twenyine. Abo twavuze turi benshi. Mugabo bamwe na bamwe mukuru wanje n'abandi bankurikira ntibashobora ko barabaho baca baragenda baritaba umuremyi. Rero maze kugenda muri ico gihe ntawe uzi impamvu barabikoze. Uwo tantine w'iwanje yaciye arantora antwara kuba iwe. Maze kuba iwe
byaciye bituma nca aho hantu ubuzima bwanje bwose, uravyumva. ego Nca ndaba ahantu twaje tuba aho hantu, ahantu ntoshobora kubasigura ko abantu ntibohamenya ni mu ntara ya Rutana nyene. Turava aho hantu, tuvuye aho hantu twarambaye nk'imyaka nimba ndavyibuka ngira ngo nk'imyaka nk'itanu tuba aho hantu. Mugabo biza gushika ca turimuka tuva aho hantu kuko uwo mutantine wanje novuga ngo ntiyigeze aronka umwana yaciye aba jewe nyene. ego Amaze kubaca turabana mugabo bivanye n'ikibazo cabaye cuko bariko baramubwira ngo ntabwo yavyaye, bice bitandukana n'iki n'umugabo bari babana. Bimaze kuba muri ico gihe twaciye twimuka tuza kuba ahantu twari abantu bashika kuri 3. Umukobwa yari abaho hantu, naje twaba turi 2. Tuza kuba tuba ahandi hantu muri iyo ntara nyene ya Rutana. Birashika turamara iminsi itari mike muri ako gace aho hantu. Niho twize amashuri ko nize ndavye amashuri nize ko muri primaire n'amashuri ashika kuranga kuri 3. Aho navukiye, aho nabaye, n'ahandi nabaye hagira 3, n'ahandi ha 4. Navyumva neza. Tuvuye aho hantu rero kubera uwo muntu baciye nuvuga ko habaye mu divorce. yatantine n'umutware wiwe. Cyane. Tuza kuba aho hantu, twiga aho hantu, turakizwa. Naye nacarakizwa, yakira agakiza, yakira Yesu umwami n'umukiza. Twasengera ahantu muri eglise yitwa Ndefekabo. Nanje niho nagize iki, niho naciye nkirizwa. Mbere subiye inyuma gato, ugukizwa kwiwari naho tutayivuze atari vyo ko turavuga. Jewe nakijijwe nkiri umwana mutoyi cane. Nukuvuga ngo je ikintu ciswe inzoga nayinyoye nkiri umwana mutoyi cane. Sinibuka imyaka nari mfise 7 gutyo kuriya. Bica birashika tuza gukizwa turi kumwe na mama wanje. Mama wanje dukijijwe niho wewe atavuye hari muri Pentecote. We yaciye ava yisubirira gufata agacupa. Mugabo jewe ubwanje ngumayo. Maze kugumayo sinzi ivy'Imana yakoze, ndagumaye nyene ico vyumva. Rero ngeze aho hantu rero gatatu tuja muri Fekabu niho naciye ndakugira iki, niho nakirijwe nongera mbatirizwa mu mazi menshi. Navyumva. ego 2011 niho twaciye tuva aho hantu tuja ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana. Rero je nagiye kuba mu mwaka nuvuga muri navuga ngo umwaka sezo nari yangaje muri football, ibintu nyine byakuza. Niho no kuvuga ngo bwana nako Audrey. ego wamenyereye muri sport bwana Houston. Urumva. ego Niho nimba ntibuka ari 2012 naciye nja kuba ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana. Naragiye kubona ibintu vy'amatara, mbona ibintu bitandukanye nyene vyinshi nyene vyo mu gisagara cuvyumva. ego Amateleviziyo niho nataye kubona televiziyo ngeze nyene mu gisagara 2012-2011 gutyo. Niho rero twaje tuba ngaho, tubaye ngaho ndiga amashuri, ndiga segondere, nayize aho hantu guhera mu windwi wanashaka natanguye muri 6e, ndiga 7e, ndagira amahigwe ndamara segondere ntadubuye. Ndaje no muri kaminuza ntadubuye. Uvuga ngo je nadubuye muri primaire gusa. ego Imana yarangiriye ubwo buntu. Rero ivyo niko ndakubwira Audrey, ukuvuga ngo urugendo rw'iwanje rw'ubuzima nateye mva ahantu habi uja heza ntera nje ahantu heza. Imana irangirira ubuntu. Ishobora kubashika mu ntara ya Rutana. Mu ntara ya Rutana nabaye mu bihe vyiza. Ivyo nigeze ntiwumve ngo mvuga ngo naragize ngo ibibazo ngo nabuze mutoyi wanje mukuru wanje. Jese nigeze ngira stress mu buzima bw'iwanje kuva aho ngeze. Hari abantu bavuga ngo waragize ibikomere ngo bina biriya. Kubera ntakuriye aho hantu nta gikomere nigeze ngira je mu buzima, kuko aho nabaye umutantine yamfashe nk'umwana wiwe, ikintu cose yaragikoze. Ukuvuga ngo je naje muri Akejo Media ibintu vyose ari umutantine abingurira. Wanashaka n'ubu nyene n'ubu ndafise n'ico yanguriye kandi nkorera muri Akejo Media. Navyumva umwana iyo muvyeyi ntiyigera kura. Rumva n'ubu ndacara umwana ndacafashwa naho ndi muri Akejo Media. Nuvuga ngo ico nashaka kukubwira neza na neza cari ikintu kivuga ngo je nta bikomere canke nabiriya nagize, ahubwo nateye mvari maze gushika muri iyo ntara ya Rutana ho ntangura kuraba umupira. Niho naciye ntanga kuyumvamwo ukunda
gukora siporo. Abantu benshi bavuga ngo kwishuri nigako je nabaha amakuru y'inkino ndumwe nimba narababesha bibaza ko ndababwiye ukuri. Okay, urakoze cyane Monsieur Lidique. Clodovice. Izina ni benshi sinayashobora. Mwatubwiye urugendo rw'ubuzima bwanyu bwo kuva mu bwana iyo mwagiye muri aca gushika uno munsi aho mugeze Bujumbura mukaba mukana muri Akeje Media. Clovis watubwiye ko atabikomere bigeze ugira mu buzima ariko umuntu agendera ahura n'ibintu byinshi bitandukanye mu buzima. Uno munsi mu kiganiro c'intahe aho tuyagirwa ibitandukanye byagirira mu buzima bw'abantu cyane, abagwaye, ababuze ababo, abagize ibibazo bitandukanye ariko ubu vyaheze. Umva tuvuga ibintu byabaye muri kahise, ibintu byatubabaje. Clovis, nibiye bintu byoba bihari canke byabaye mu buzima bwawe byakubabaje uretse kugira ibikomere byabo mwavukanye batabayeho canke mvuge gute abavyeyi bose baracariho cyane bose mama na papa barahari. Okay, nibiye bintu byakubayeho mu buzima byagukomerekeje? Bo murakoze. Ibintu nova ngo vyambabaje uko biri kose naho nari nkiri muto, iyo ubonye umwana canke abana muvukana ariko barapfa umutima wawe urahagarara. Mugabo sinovuga ngo ndabizi cyane kubera ko navuye nkiri umwana mutoyi. Ikintu rero cambere cambabaje nuko novuga ngo uko ko sinakunda babwira abantu ariko ndaba nuko haraho kuko uri umwana mutoyi ahantu uba bakagufata nabi. Byarageze kuba bibaho ndafatwa nabi biteye n'ubwoba mba mbona mbere wanashaka nta namwe nzoshobora kubashika kuko aho hantu twabaye wanashaka Audrey. Aho hantu novuga ngo twabaye ubwa mbere canke nabaye kuri uwo muntu batandukanye. Ahantu bwa mbere vyambabaje nababajwe nuko nabonye uwo mutantine wanje ashobora kukubitwa kandi ashobora kumutabara. Uravyumva ko ndi umwana mutoyi. Ndibuka bagwana, uravyumva ko baragwana nyine n'abantu babiri, umugabo n'umugore ko baragwana bapfa nuko kubera ivyo bintu vyabaye. Ico kintu rero kintu cagiye kirambabaza. Ica kabiri cyambabaje mu buzima. Uravyumva? Nuko nagiye kuba nja kwishuri. Muri ico gihe nyene nkashobora kuba ndiko ndataha, maze gutaha bakambwira ati wewe fata ivyawe utahe iwanyu kubera ko n'uwo mwari muri kumwe nta kiringaha. Uko vyarashitse ico gihe nkiva kwishuri sinigeze fungura. Navuye aho hantu banyirukana bambwira ati wewe nturi umwana wo ngaha ni mu majambo make, wewe ntiwavyariwe ngaha, wowe ubanga. Urabizi abantu baba mu mafamiye utagize imana ngo ushobore kuronka ku muntu nyene agukunda kuko biragoye no munsi kuba mu mafamiye y'abantu benshi hari agasuzuguro bakubona mengo ntaco dushobora kuzobamwo ibi na biriya. Rero je ikintu catumye nshobora kubabazwa nuko navuye aho hantu atani njya mbampaye nkava kwishuri nkaca ngenda ntaha n'amaguru naho nyene ubishireko. Hari ahantu harehare mugabo naragize ico kibazo cyo gushobora kugenda n'inzara kandi nabona ko mengo hari indya ziri ku kabati yari hejuru mugabo kazinyima. Ico kintu cambere ni ikintu cambere cambabaje. Ica kabiri ni ico kintu kuko twegiye twashobora kuba tuva aho tuvana n'uwo mutantine wanje twimuka mw'ijoro abandi baryamye, natwe twafata ibintu vyose vyo mu nzu tubicisha ku rugo tubitwara hejuru tubirenza urugo, ubu etagere ibi na biriya tubitwara kugira ngo dushobore kuba tugira iki twimuka. Kuko twe ukwimuka kwaho hantu twimutse uwo mugabo atazi ivyabaye. Rero ikintu cambabaje mu buzima canke ivyatumye mbabara nuko kuntu kuwo muntu tantine wanje vyabaye bakamufata nabi, bakafatana nabi naje kuko amufashe nabi naje babafashe nabi. Inzara ibi na biriya je nta nzara nigeze nsonda kiretse muri ico gihe. Ahantu ngeze ndashimira Imana ntaho nigeze niriga ubusa, nigeze ngira iki kiretse ico gihe wasanga nyene ndiko ndafatwa nabi. Ico ni ikintu cambere. Ica kabiri ica gatatu nako ica gatatu nuko naho nyene hageze igihe ndiko ndiyumvira mu vy'amashuri basanga ivy'amashuri atabikomere noba naragize mu ivyo bihe. Mugabo jewe cyane cyane ibintu nuko nibuka yuko nashoboye kuba mfungura abandi ko barafungura indya ko barya imiceri nanje nkarya ibijumbu niki ibiharage abandi bagateka intangazi zishaka kuri zibiri. Bavyumva
bamwe bakarya ibijumba hariya abandi nabo bakarya iki bakarya imiceri canke ibindi bitandukanye. Provis murakoze cyane mwatubwiye ati kuba muri famiye ntivyoroshe, hari aho bagufata neza n'aho bagufata nabi, kandi watubwiye ko mu byagukomerekeje hari igihe wigeze kwirukanwa ku mvo z'uko na tantine wawe adahari. Mbega tantine wawe yakiriye gute cyangwa byagenze gute inyuma yo kwirukanwa kwawe, nawe mwasubiye guhura gute, ubuzima bubandanya gute? Mbona nabivuze sinzi ngenda bitanguye mu ntango. Twege mu kwimuka twashiye kuba dufata twimuka ducisha ku rugo. Abantu bazi ivyo mu rugo vy'ingo za ruguru wengira ushaka utabizi. Niho twacisha ubetaje. Ni kuvuga ngo ivyo byose twabikora kugira ngo twimuke tuje handi hantu. Kubera ko mutantine wanje yari yagize amahirwe, suvuga ngo yaragize amahirwe kuko n'ubundi aracari yari afise amahirwe yuko yize ishuri yari umwigisha. Twe twarimuka yaciye agura inzu ayigura mu kindi kibanza, niho hantu twaciye twimukira. Ni kuvuga ngo jewe n'uwo mutantine wanje twimukanye ivyo bintu twitwara mu rugo rw'abandi bantu, mugabo dukeneye yuko tuzoshobora kuva aho hantu dukora ivyo bintu tubitwara ahantu tuzoba. Ni kuvuga ngo twimutse je naramaze presque nka 2 semaines mengo ndi muhira aho navukiye, mugabo tumaze kwimuka neza twaciye tuja mu yindi nzu. Iyo nzu yari impande y'urushengero tuzaja gusenga, niho yaciye adakukizwa. Ubundi nayo yarababaye amarira menshi, imibabaro, ibiteki, mugabo cyane cyane wewe niwe yababara cyane kubera ko yaragize iki, yaratwa kwakuza avuga ati je baranyirukanye. Buriya iyo ubaye ahantu ukaba utavyaye ukaba utagize iki bakwirukana uko nanje byaciye bikankorako. Rero ukwimuka kwacu twaciye tuja handi hantu, niho novuga ngo vyaciye ko kwiraba tugira mu buzima, novuga ngo ubuzima atari bubi wanashaka. Ni naho vyashitse uwo mutantine wanje aza kubaka urundi rugo. Urwo rugo yubatse yavuye aho hantu twaba twimukira muri iyo ntara ya Rutana ku wundi muntu nawe yari yagize iki, yari yabuze umufasha wiwe w'umugore. Niho rero kugeza muri kano kanya abantu bose baracabana ubundi baba mu Rutana. Aho hoho yashoboye kuzana ikibondo? Oya ntivyigeze gushikana ubu nta kibondo. Yaciye arira abasanze mu rugo. Abo yasanze ntabo yasanze mu rugo, kubera ko uwo muntu yari umuntu asangwe akuze. Abana biwe bari baramaze kuba basohoka, harimo abakobwa harimo n'abahungu, kandi abo bana bari bamaze gusohoka, bamaze kuba bagira abantu bishikana bafise ubuzi. Benshi baba ngaho i Bujumbura, abandi nabo baba muri Canada, abashika kuri 3 abana b'uwo muntu. Rero urumva ko twaciye tuza kuba aho hantu, je naje turajana, nitwa ko ndi umwana aho hantu, n'undi mukobwa nawe bitabananje babaho we nyamukobwa ubu yaramaze kubaka n'umudamu. Tuza kuba muba muri go rupangu rero muri iyo nzu canke kuri uwo muryango, bica bigenda gushika muri ico gihe. Rero niho nabaye nibaza ko ubuzima bwo bari nk'ubwo. Arakoze cyane, turumva atabuzima bukomeye gose bubi bushemeye bwababaye ko aho abandi batubwira amarorerwa, ugasanga abantu bariko bararira bibutse ivyo baciyemwo. Mbega nawe babishika kumva ko borira wibutse ikintu cyo bashaka kubaye ko mu buto bwawe? Oyo ntivyo babigikunda, kubera ko ubundi bavuga ngo iyo umuntu yakiriye agakiza akakira Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe, Yesu akamugereramo, bavuga ngo nibikomere birakira. Rero ku bwanje ubu nta kintu na kimwe coba kikiza no kwibuka ubuzima bwiwe, sindakubesha hariyo ntikihari. Warakoze cyane. Watubwiye yuko hageze igihe urakizwa, na tante arakizwa, na mama wawe akuvyara arakizwa. Byagenze gute? Hari habaye iki? Byagenze gute wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe? Kubwiwanje nkiri muto nari nabivuze yuko nashoboye kuba ndamwakira, mugabo ntabwo bwamwakira. Waramwakira ariko ntwari bwamwakira. Bisigura ko hari abana bavukira mu miryango, mu mafamiye, ukavukira mu muryango w'abakizwa. Cyo nibaza ariko batwumviza barabizi. Nariko n'abasanga novuga ngo badukurikirana barabizi. Je nakuriye novuga ngo navuze ko mama w'iwanje yakijijwe mu garava asubira kunywa inzoga. Gukizwa kw'iwacu rero, ico gihe nagenda nk'abandi bana bose, ntiwambwira amajambo y'Imana, ntiwambwira iherezo ry'iwanje, ntiwambwira n'ikintu na kimwe ngo ibi na biriya. Mugabo uwo mutanti namaze gukizwa nawe nari muri mpwe mu co gihe, nari nk'imutoyi ndakira agakiza, twaraja mu masengesho yo kwisonzesha tukamara iminsi 3,
itatu ata kintu na kimwe novuga ngo turye kiretse ubuyi bwonyene. Ivyo bintu narabibayemwo nkiri mutoyi cane za 5e 6e. Mugabo naho nari narakijijwe umwana ntibwakure ko aba akiri muto cane. Mugabo ahantu novuga ngo nagiye kuko ndakirizwa. Kuko uwo mutantine wanje we yarakijijwe muri fekabo arongera arabivamo ageze mu Rutana yongera kuja kunywa inzoga yongera asubira muri vya bintu muri bwa buzima bwiwe. Tantine wanje. Mugabo ndashimira Imana harageze igihe asubira gukizwa ubu nawe yarakijijwe yarakiriye akakiza ubu nyene. Ubu tuvugana n'umukizwa nawe nyene. Mugabo nanje ngiye ku buzima bw'iwanje. Kuko muko murabaze jewe. Narakuze ndakura yiga ko nakuriye muri navuze ko nakubiye ko nakuriye muri fekaba rero nabatirijwe. Mugabo maze gushika mu Rutana bivuye n'abanyeshuri twigana babagenza abahungu n'abakobwa njasubira muri Pentecote ndiko ndasengerayo. Ndamara imyaka sengera muri Pentecote. Mugabo gukurira muri Pentecote nayo nyene nasenga kuwa Mungu rimwe. Ego. Habaye umupira sinigera nacangiye kurabira agapira mbari basket mbari football byo gusenga ntwabimbaza. Ahantu rero nakirijwe jewe ni 2020. 2020 niho novuga ngo nashiye kuba nkirizwa ati mbega vyo vyagenze gute kugira ngo ukizwe. Ego. Naragwaye maze kugwara ndaremba biteye n'ubwoba ngira ngo shobora no kuba mpfa wanashaka. Mugabo bimaze kugira igihe niho naciye abantu bambwira ati hari ahantu twogushaka kujana bakagusengera. Baca barantwarayo baransengera barambwira ivyabaye vyose ku buzima bw'iwanje bambwira ko bari baragize ko barandoze. Mugabo Imana irangirira iki deliverance iraba ku buzima bw'iwanje. Rero maze kuba mbona muri ico gihe kuko ndibuka ko ico gihe haragira nige mbeske igihe nopfa noja he ndaja muri gihonomo ndaja he maze gukizwa maze kuba ngwara bakasengera nkumva ndakize naciye numva noja mu buzima bwo kugira iki bwo gukizwa canza ivya muri Pentecote abantu benshi barabizi hari ukuntu ushobora kuja gufukama bakakubwira ukatura ivyaha vyawe. Ego. Rero iyo myaka niho nagiye imyaka namaze nk'imyaka ishika kuri 6 sinigeze ngira iki watura sinigeze kwa natura. Mugabo uwo mwaka 2020 nimba ari tariki imwe y'ukwezi kwa mbere 2020 niho nacinja ku bakozi Imana ati genda ke musengere nanje nakira agakiza. Rero vuga ngo gukizwa kw'iwanje maze imyaka 3 nakiriye agakiza niho naciye nta gukorera Imana ndabo muririmvyi n'ibindi bitandukanye. Nivyo urakoze cyane Clovis. Dusubiye inyuma gatoyi uriko atubwira gukizwa ucuvuga n'akantu kutuyoga. Mbega gukizwa no kureka kutuyoga cyane gukizwa bimeze gute? Gukizwa abantu benshi ko radukurikirana iyo umuntu yakijijwe. Ntiwombwira ngo warakijijwe ukabandanya unywa inzoga. Ntabwo ba wakijijwe. Ugukizwa k'umuntu intambwe ya mbere no kwakira agakiza ukakira Yesu umwami n'umukiza. Hari amajambo utegerezwa kwatura ukavuga ati ndakiriye Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwanje kugira ngo ashire kuba mbaera umwami n'umukiza mu bugingo bwanje. Ego. Navyumva. Aho rero iyo wakiriye agakiza umuntu atera hinduka. Urashaka kubitangura mbere wanashaka unywa izo nzoga niko ndavuga. Ego. Mugabo iyo mpwemu yera guma kwinjiramo izo nzoga uraziheba. Rero jewe ndabivugiye kuri Akejo Media. Uri umuntu yakiriye agakiza ukakira Yesu umwami n'umukiza ukawukinywa inzoga fata ko tarakira agakiza. Niko bimeze. Urakoze cyane Clovis. Ati iyo umuntu amaze gukizwa akabukinywa inzoga ntuburamwakira. Mbega kuri babandi nabo batanywa inzoga bobo mugabo agakiza ego baramwakiriye Kristo ariko ntibaramwakira. Baramwakiriye nyene bigaragara ariko muri bo ntibaramwakira nta n'inzoga banwa. Abo nabo bitwa ko bamwakiriye vyaheze batanywa inzoga batanywa inzoga ariko bakora ibindi. Icaha ubundi bavuga ijambo ry'Imana riravuga iyo ugize icaha naho coba kimwe naho nohenda ati Audrey nkaguhenda ikina kiriya uravyumva aho mba nacumuye. Nimba ari gucumura nimba ari gusambana nimba ari kubesha nimba ari gutukana nimba ari gukora ibintu kurenganya abantu kunywa inzoga gukora ivyaha vyinshi ukoze icyaha kimwe ntabwo bukira umugororotsi. Ukuvuga ngo rero ako kantu kuvuga ngo kunywa inzoga kari mu bintu vyinshi gatuma utari kurakira agakiza kuko ni intambwe zibiri. Hari kwakira agakiza
nuko ukagendera. mbega ko muri kino gihe tuko turumva abavuga butumwa bamwe bariko baravuga yuko kunywa inzoga atari icaha ahubwo kibi ari ukurenza kuko canke inzoga zigukoresha amakosa. Ico cyo kivuga kwiki? Umuntu azoza akubwira ngo yitwa ko ari umukozi w'Imana, burya ari umukozi w'Imana akitwa n'uwitwa umukozi w'Imana. Baravuga ngo ijambo ry'Imana kuno munsi riravuga ngo mu gihe c'iherezo hazoza abantu bavuga ibinyoma. Nuvuga ngo uno munsi twemerana neza ndabivuga. Hano mu gisagara ca Bujumbura mu Burundi isi yose hari abantu baza bigira abakozi b'Imana atari abakozi b'Imana. Yego. Hari abantu baza kugira ngo Shakira Audrey n'umunsi ndakubona muri Amerika. Dubai. Muri Canada. Shakira umugabo, Shakira umugabo. Na Shakira. Akora akarorero ntanze. Ego. Abo bantu bazoza bakubwira ngo Shakira umugabo, Shakira ngo amafaranga, Shakira nabiriye, bakajaza bakakubwira Audrey ngo unyoye inzoga ngo nta caha. Usambanye ngo nta caha. Ubeshe ngo nta caha. Byose Kristo yarabirangije. Byose ngo yarabirangije. Ivyo sivyo. Sivyo ndabikubwiriye neza nga. Nivyo Yesu yaragiye kumusaba igorogota, ava amaraso n'amazi. Ego. Kugira ducungure. Ariko nawe ntuca wita mu mazi. Imana yaduhaye iki? Ubwenge bwe tubukoresha. Yaduhaye ubwenge rero. Umuntu aja mu ijuru Audrey ni umuntu yakiriye agakiza n'umwami n'umukiza akasha yama yezwa buri munsi. Nta muntu yovuga ngo je ngo ndera derere. Uwe umuntu yera nuwogejwe n'amaraso ya Yesu. Urakoze cyane Clovis, ndizera ko awe kwadukana bariko baratahura ivyo tuko turavuga, barumva ivyo Clovis ariko arababwira. Ariko bavyumve nta guciriyemwo. Yego. Uri umuntu uri muri amashista we nguvemo. Koresha ubwenge vy'ukuri kugira ngo ntuze twisange tugeze muri gihonomo kandi tutabizi. Yego, urakoze cyane Clovis. Watubwira ati wamaze igihe kirekire witwa ko wakiriye Kristo ariko ntiwatura. Mbega inyuma yo kwatura ivya byose wakoze wamenye gute ko wahariwe? Kwatura hari ico bimaze? Birakomeye, kiragifise akamaro cyane. Akamaro iyo umuntu yatuye icaha ciwe. Uko bavuga ngo iyo umuntu naho ivyo bivya bikaba tukutuku. Ndavyumva. Ego. Yesu arashobora kuvyeza canke Kristo bivana n'umuntu ngene bivuga mugabo iconzo twakiriye. Abariko badukurikirana ni Yesu Kristo umunyanazareti. Rero je kwatura kwiwanje Audrey. Ngene vyagenze. Nshatura nyene muri ico gihe. Numvise amahoro, numvise umunezero mu mutima yiwaje. Kuko iyo hariwe uravyumva muri wewe yuko wahariwe. Ico cyo gitegezo kuza urumva ijwi rya mpwemu yari kubwira ngo ivyo watuye vyose wabihariwe. Rero wowe ni washobora kuba uza ukawutashobora kwatura kuko amashengero sinje kuba ninjye mu mashengero y'abandi bara. Ishengero ryose rifise imigenzo yaryo. Niba Pentecote bavuga ngo watura, nimba ari feka bavuga ngo watura, nimba hari indi shengero za naka naka bavuga ngo ntimwatura. Mugabo ikintu gifisemo ingubu cyane no kwatura. Iyo umuntu yatuye arumva nezerewe, arumva agize umunezero. Mugabo kandi muri no misi iyo wakiriye agakiza ukakira Yesu umwana n'ukiza, haragera igihe nawe ukaza uragira iki ugafukama nawe ukisabira imbabazi. Singombwa uje kwa pastori kwa mukozi w'Imana ngo mbabari binabiriye. Mugabo nk'abantu bo muri Katolika barabizi ngo hari ibintu byo kwireka. Hari ivyaha Audrey hagera igihe mpongano. Hari ivyaha ukora bisabe guhura n'abakozi b'Imana. Ukora abakozi b'Imana, pastori, patiri n'abandi batandukanye kugira ngo nawe wegire iki wicira inzira zo kuja mu ijuru. Rero igereje nanje ubwaje natura uwo munsi w'iyo genekerezo nataje we kundaba mbona ufite akanyamuneza muri jewe ndyohe mu mutima no ku mubiri wanashaka ngena ari nezerewe. Ababibonye nuko atagasaramu nafashe. Ego, urakoze cyane. Barakunze kuvuga ati agakiza gashasha iyo umuntu agikizwa aba ameze nk'umuntu ngene ari mu ijuru, ari mu kirere, umuntu aba yera. Umuntu aba yumva afise imbaraga nyinshi muri we. Clovis, kuri wewe vyakugendeye gute ugikizwa? Uretse ko wiyumvise amahoro, kumva unezerewe, niyihe mitwarire nicyo kibazo canje wagize inyuma yo kugira yo gukizwa? Ubundi bavuga ijambo ry'Imana rivuga ngo uri muri twebwe arakomeye kurusha uri mu bisi. Ico kintu gifise isiguro rikomeye.
no kuvuga ngo ico nashatse kukubwira nije ku kibazo warumbajije ego no kuvuga ngo je nkikizwa kuko umuntu atarakizwa n'utarakijwe niho bameze cyo kimwe kuvuga ngo urahindura imyitwarire urahinduka uko warorire siko gusubira kuri kuraba ego hari abantu bavuga ngo muri Pentecote canke muri naka ngo umuntu ngo akijijwe ngo umuntu aguma ameze uko ariko gukizwa suko urashaka kuri kuravuga mugabo wirinda kuja mu vyaha ego Jeranje ubwanje igihe vyaba narumvise ko mpindutse narumvise ko nezerewe cyo nicambere nakubwiye ica kabiri narumvise ko vya bintu nari nsanzwe ndimwo vya vyaha nari ndimwo ngiye kuba ndiko ndabihindura nkabikiremwa gishasha nkiyaja mu buzima bw'agakiza nkaja mu buzima bwo kugira iki bwo gushobora kuba nja mwijuru rero muri ico gihe nyene vyabaye ko kuri jewe Clovis Ridike senyumva wo muri kahise na Clovis Ridike yarashowe kuba akizwa muri ico gihe bashiye bahinduka ashimba nuvuga ngo navuye mu mwiza ja mu muco rero urumva uko nari ndi kera nuko ndi muri no misi haba no myitwararire yaba ahantu mbandi yaba abantu tuba turi kumwe sibo tukiri kumwe cagiye ariko nibibuza ko nja kuraba agapira nibibuza ko dutera inkuru wari we wese ariko ari ahantu ntashobora kuba ndenga nkavuga ati ibi nabiriya stop mumbabarire ego Clovis wakijijwe iki wahevye iki nimba atari banga ko iyo umuntu yakijijwe ubunyanga yahora akora ntiwaba ukimuteye isoni kuvuga hari ivyo umuntu avuga n'ibindi atavuga umuntu wese arega afite amabanga ego jevyo nakijijwe nta nzoga nakijijwe kuko narazihevye kuva kera ego ico ni cambere je mu buzima bw'iwanje uyu nyene ubona nyene uyu nyene urumva ivyaha urazi ni vyinshi cyane hariho ivyo gusambana kugira ibintu nabiriya bitandukanye sinovuga ngo je ngo simbeshe hari igisaba vyagushikiye ariko je sinigeze ngira iki sinakijije gusambana ko sinigeze sambana kiretse ashe ndabivuga ego kiretse bimwe bava ngo vy'abana ivyo vy'abana narabikinye kabisa ariko uri umwana nyene aho none baba wasambanye ngaha ndabaza Audrey Imana niyo mucamanza rero jewe mu majambo make sinihanye gusambana sinihanye novuga ngo ibindi bitandukanye ni vyinshi ariko hari ivyaha bimwe na bimwe nyene nakora byatavye kubeko birahinduka ku buzima bw'iwaje ivyo navyo si bindi ndabikubwire ego ko turi mu kiganiro citwa iki intahe urakoze cyane icyaha rero naco nyene cari caranyizingiyeko bahora batubwira ngo kwizingirako ego icyaha co kwikinisha ego ico cyaha carigeze carambaye kandi imyaka myinshi namaze segondere ivyo bintu ndabikora ndindamarangirana no muri university wanashaka nabikora naho ndi Bujumbura abantu benshi bavuga ngo ndumva ngo kwikinisha ngo binabiriya kuko buriya ingene bimeze muri ya bintu Audrey ushaka kubona umukobwa ukamwipfuza kubera ko bitashitse ngo ushobora kuba musambana canke muhuza ivyo bitsina ukaca uvuga ati reka nje mu nzira za hafi ziwanje reka rero nkora ibi nabiriya kandi ucumva uriko uraruhuka ukamenga urabikoze ego rero ico cana carambaye ko imyaka n'imyaka ndikinisha abantu batabizi abagenzi batabizi abantu benshi batabizi rero mu caha ca mbere nabonye ko jewe nkijijwe nuko naciye mbona mvuye muri ivyo bihe vyo kwisambanya ubu rero ndi ikiremwa gishashi ivyo ntibikigize iki ubu ndi umusore ariko arabiraba ndi umusore nawe uvuga ngo ibisivyo bigaragaza ndi umuntu w'umusore ariko ivyo navyo nkikora ntibisigura ko ntarabe umukobwa ariko mugabo sindamwiyumvira ko ngo turyamane mu bintu vya mbere na mbere bikuru muri vyose ni ico conye ibindi vyo je sinari mu bantu bakora vya nyene karabutaka vya birenze icaha kibi nari mfise cari ico caha nico nashoboye kuba nihana n'ibindi vyinshi rero n'ububeshi gutukana kugwana n'ibindi urakoze cyane uravuze ikintu cyo kwisambanya canke kwikinisha ico kintu twavuga yuko muri kino gihe canke no mu bihe vya kera ari icaha gikunze kuganza abajene benshi ugwaruka rwinshi woshobora kutubwira mbega wakoresheje iki kugira ngo bikunde biguheremwo uretse amasengesho vyagenze gute Audrey jewe atari amasengesho sinumva ko hari ibindi bintu vyatumye nshobora kuba ndabiheba kuko
mpwemu yera iyo amaze kukwinjiramo. Ndibuka muri kahise kiwanje hari ahantu nawe niciye kwirigara umva umuntu ariko aravuga ngo iyo umuntu ngo atanguye kwisambanya ngo atari Imana yonyene ngo urusha kubiheba ngo wanashaka n'igihe uje no mu rugo ukabana ubikora haguhuza ibitsina n'umwubakanye ahubwo nawe ukagenda ukaja nko mu cumba muri dushe ugakora ukisambanya. Je nanje ubwanje ntakubeshe ikintu catumye nshobora guheba ivyo bintu nukugira iki n'amasengesho y'iki ni gusenga ugusoma ijambo ry'Imana. Sema ndasoma ijambo ry'Imana birengeje ariko ndasoma ijambo ry'Imana uko bikwiriye gusenga kuko iyo ugiye mu buzima bw'amasengesho Audrey ugasoma n'ijambo ry'Imana bimwe wari urimo kera birakuvamo kuko ubu uri kurabona ati ninaja muri iki kintu ndaja muri kino kintu cica ikindi naco catumye mbere ndanabiheba nuko naciye no mu bikorwa vy'Imana naciye mba umuririmbyi mu rushengero naciye mba mu baririmbyi baririmba. Rero mu gihe wanashaka ivyo bintu uri kura uvuze ngo je ngo ndakora bina biriya uri umuririmbyi kuko twege mu rushengero twagiriye iki nasengeramwo Pentecote irakobrija kuvuga ngo turi vyaho wakoze atakimukuyemo ngo wihane gato na kanini. Rero je ivyo bitumye ni Imana yabitumye nshobora kuba mpeba ico caha nongera kandi gituma bwa buzima bwo kuja kuraba ibitera kuko buriya ivyo bintu bikora utagiye kuraba biriya nyene ziriya video hari ama pornographie tunaziraba inshuro nyinshi ariko ndashimira Imana ugasanga nyene vyaragiye kuko birahera. Rero icatumye je ndabiheba sabantu kuko baravuga ngo iyo utawe biya bintu utarusa abantu ngo bagufasha ngo bakwigire ngo kurukuna kuriya. Je nta muntu nigeze aza ngo nyigishe ngo ibintu bihebe. Imana yonyene yo mwijuru Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo niyo yabitumye bihera nta kindi. Urakoze cyane Clovis. muri kino gihe nakubwiye ko ubwaduka rwinshi ruriko buraganzwa n'ico kintu. Wowe uratubwiye ati amasengesho ni Imana yonyene yatumye ndabivamo ivyo bintu. Narasenga narasoma ijambo ry'Imana gushika uno munsi. None gushika uno munsi ruhande rwawe ntibirigera wumva ntibirigera bishika ukumva ufise ya nyota kandi yo kuvumenga wo bikora? Kuri ivyo nevuze ndi umuntu w'umusore kandi imyaka afise ni imyaka isaba. Ube wantahuye navyumvise. Sinavuze kugira ivyifuzo kuko utageze ivyifuzo ntuwoba ukomeye ntuwoba uri umuntu muzima. Ndiko mvuga vya bindi vyo kumva ko wo kwikinisha apana gushaka hoho c'est normal. Muri kino gihe aya ntibikiza ntibikiza kabisa. Ubu ndashimira Imana ngo subire mu vyo nkuko nabandi abikora aya vyo nivyigira biza ubu kwikinisha. Mbega vyarodoshe kwatura imbere y'abakozi b'Imana ati jewe ndisambanya. Iryo jambo ryarodoshe gusohoka muri wewe vyagenze gute umunsi uja kwatura? Mbere wanashaka ko wayivuze cyane cyane ubwa mbere kugira ndabihebe sinatuye rimwe cyane sinatuye kabiri. Ubwa mbere nagenda nkatura nisambanishije nashika muhira gasubira muri vya bindi nkabona umukobwa nkamwifuza ndabisubiramo nkaje subira kwihana nkabwira umukozi w'Imana ati nasuye gukora nuvuga ngo nasubiri nakoze ikintu kiriya bahubwo ati genda ubihebe bakaguha n'impanuro ushobora gukurikiza gusoma ijambo ry'Imana gusenga ibintu nk'ivyo. Nkaje subira nkataha atanu umunsi umwe nkihangana ndibuka ko hageze kuba bamewe n'umunsi umwe abatika nkubite n'indwi yose ariko biranga burunda bisubiramo. Mugabo harageze igihe sinamenye ingene vyagiye nza numva Imana irabikoze. Rero kuvuga ngo kwatura uvuga ngo nabikoze ubundi baragutahura akavuga ati wakoze nabiriye. Mugabo hari biko gutokora ngo wote umuntu none yarihanye nuwahe. Mugabo ivyo onye vyabaye vyarageze igenda biheba burundu vuga ati ubu ndafashe decision. Mwe ya decision sinayifashe ni Imana yabifashijemo. Rero kwatura uvuga ngo nakoze kiriye n'abandi bakuvuga ngo nasamye barasambana barabivuga. Rero vyaroroshe kuko bavuga ngo iyo ugomba kugukira
ugomba gukira ingwara arayirata Irata. rero narayirase ubunye ndi muri Akejo Media ivyo ntavyo nkikora. Ego urakoze cyane, reka tuvuga ati Imana ishimwe ko yaciye inzira ikaguhindurira ubuzima ikagukura mu minyororo, kuko ngaho wari uboshwe hariho ubuzima nyene uba urimwo buba bugoye gusokokamwo canke kuvamwo. Abajene benshi ngene nubwo ataba abajene abantu bakuze ati uno musi barakijijwe ariko ejo bakanyerera, ejo bagatsitara, ejo bakagwa. Nka wewe mvuge ko ukiri musha mu gakiza kuko 2022 tukaba tugeze muri 2025, ça veut dire que umaze 3 ans mu gakiza. Ni kihe kintu ushobora guhanura umuntu kugira ngo agire agakiza gashitse, ashinga imizi mu gakiza, ntagume yisanga yasubiye muri vya bindi yaheba, vya bindi yatura? Mbo ikintu ca mbere nuvuga n'ibintu bibiri wanashaka vyotuma umuntu yakira agakiza, yotuma adasubira muri vya bintu yarari mu kera. Ego. Icya mbere no gusenga. Iyo ufata imyanya yo gusenga, yaba uri muhira, sivyo ku rusengero gusa. Ego. Wowe uri muhira, nimba uri umukozi uriko urakora akazi kanaka uno munsi, iyumvire neza na neza ugende ufata umwanya wawe gusenga. Gusenga nayo sukundi wabanje gusoma ijambo ry'Imana. Yego. Kuko kugira uje mu nzira nziza urabanje ugasoma ijambo ry'Imana, ukaraba muri Bible, nimba ari mu burorero na buriya, hama ukugumubona ijambo ry'Imana. Ivyagezwe vy'ijambo ry'Imana, yaba mu isezerano rishasha canke mu isezerano rya kera, urabona ati eske nene nakora bino bintu sinisanga ngiye mu caha. Uko usoma ijambo ry'Imana Audrey, ukabaranya usoma ijambo ry'Imana, ukabaranya usenga ufata bijya mwanya, urumva haragera igihe nawe muri wewe uvuga ati kiya caha nariko ndakora ndagihagaritse. Kuko atari Imana yo igufashije, nta bintu vyotuma ushobora kuja muri gakiza ngo bishemeye. Kuko muzi turanyerera, nta numwe atanyerera, kuko kwisi hari iki, hari abantu benshi baguma bacumura. Niwumva umuntu akubwiye ngo jengo dera ngo nta cafise, uwo ni umuntu w'umunyavyaha. Ego. Rero no musi ikintu ca ibintu bibiri, gusenga, gusoma ijambo ry'Imana, hama na vya bikunda kuba bikwizingirirako, ukaca wirinda kuturukura bijamwo. Abajene muri kino ibintu byatwaye benshi ni kuraba amapornography hariya, nukuja mu nkumi n'abasore, ukundana si bibi Audrey. Ariko kuca ugenda naho ugaca mugenda, urabibona mwega abanyene abajene mukiri bato ibigezweho ushobibona, sinza kubivuga ko vyinshi, ariko mpwemu yera ni wagusobanurira. Nimba ubona wewe ivyaha vyama bikwizingirira cuvyirinda kuko mubijamwo. Nimba jewe ivyo bintu nakize, wama uboma telefone raje ama Android, usanga abana bafise ama video, araba utu video nyene tudutera soni nka 5 ku munsi. Buryo ukubiraba umubiri ubigusaba. Ego. Uvanga kubisaba swate utarose umukobwa cyangwa utarose umuhungu, uravyikoresha. Saba ngo ubonye babikora bakugara bikora. Avyumva neza. Ego. Rero wowe nimushaka ubona warakega kiza, ukeneye kuja mu nzira nziza y'agakiza gashitse, irinde ivyo bintu byaba bikujamo, ubireke kubijamo. Nimba ari biro biriya bireke. Nimba ukunda gusambana bireke, ureke kuja aho hantu. Nimba ukora kubesha, irinde ibintu byo kubesha. Nimba uri gutukana ibintu biriya, ivyishi isi ni vyinshi. Ego. Urakoze cyane, ndizera ko bumvise uko no muntu ashobora guhagarara bwakiza, agashinga imizi, akagera agakiza gashitse. None kuri babandi nabo usanga basubira inyuma kubera yuko abo baciye mu makanda yabo nabo bariko bakora ibitaruranye, wo babwira iki? Nukuvuga ngo abasubiye inyuma kubera abo baciye mu makanda canke abatumye bashikira mu gakiza, babandi bababwiye ubutumwa bagakizwa, nabo baguye mu vyaha, nabo bakaca bumva umenga bo bivamwo, ubabwiye iki? Abo bantu icambere mbimbe ko ndababwira ikintu, ntabwo baba barakijijwe, baba baragiye bakurikira ababatwaye. Kuko benshi muri kino gihe harabaja ku ma eglise barondera abagabo, harabaja ku ma eglise barondera abagore. Reka nje kwa Audrey n'umuririmbyi, ndamukeneye mbega no muronka gute,
reka nje mu rushengero hama ndondera ukuntu twohura nyine tuze turavugana hama nzoboshe kumutwara. Abo bantu rero kenshi na kenshi baba baje muri ico gihe bataje kurondera agakiza, ahubwo barondera abantu bakurikiye abantu. Kuko nje nagiye muri Penegoti, nagiye kubera umukobwa, nicara n'umukobwa mwiza, mbere nabona mengo namukunda ukuntu. wabona umenga mwobera nyene nco byumva mugabo yego nca ngumayo. Rero nuvuga ngo naje gusenga kubera uwo muntu. Reba no abo bantu bavuga yuko bagiye abandi bace baragiyeyo, ababatwayeyo baciye basubira inyuma. Ni ukuvuga ngo ico gihe niho bagiye kurondera agakiza. Wowe nimba ugiye mu rushengero, genda urondera Imana. Uvyumva, rondera Imana hama ushobore kugira iki, ushobore kuba uja mu nzira nziza. Kuko ni wagenda urondera Imana, ntugenda urondera agakiza. Wa muntu yasubiye inyuma, wasubiye inyuma ku ruhande rwiwe, muga ku ruhande rwiwe wawe nawe uguma mu mpwemu. Kuko ndafise ubu ndazi hari uburoro bwinshi abantu babatwaye barondera abagabo abagore, mugabo babanze gushikayo agakiza kaciye kabanywa mwaka kabajamo. Rero abantu nuvuga ngo bameze ico gihe mba numva wewe ugisubira inyuma kubera naka yasubiye inyuma, ntabwo buraronka agakiza. Ahubwo ja mu nzira y'agakiza ukinjiremwo, ubu muririmbye nka Audrey, ukora n'ibindi bikorwa bitandukanye. Niko numva no bivuga. Hama kuri babandi bakiboshwe n'icaha cyo kwisambanya, wo bafasha gute? Mba numva abantu bameze muri ico gihe bakiri mu caca cy'ubusambanyi, kuko ndazi nabeshi kandi bo mwishengero nyene, apana ngo abo hanze, abo mwishengero banyene bo mwishengero. Ico no bahanura, ico no bahanura numva kweri arukora nyine bosenga, kuko ugusenga kwabara, kuko dusenga gutandukanya, aho tuja mu ntege nke, muri ukaja mu ntege nke. Abantu uriko urabikora buriya ugukira ntukira ku munsi umwe, biratwara umwanya utari muto. Wewe ico kintu gituma wama uja muri ico caha, gerageza ucirinde. Ni wirinde kuja kuraba ivyo bitera soni, ni wirinde guhura na bashiki bacu mu nzira atari nziza. Ico ni cambere. Ni wirinde guhura n'umuhungu mu nzira nziza, hama ivyo vyawe ushobora kuriko bivamo. Niwe washobora kuba uzibira inzira zose zatuma uja muri kiya caha, kuko niwe washobora kuba wiyumvira aje ndi ku kazi, nce numva ngo ndavyiyumviriye, nce ntumuka kubikora hariya. Hari izindi nzira ziba zabanje kuzamwo gutegura, kuko hari inzira bo wabanje guteguramwo, ugategura mu bwonko bwawe. Ko nabonye naka turakundana, ko tutarashobora kuryamana, so ndabikora ava nyene nkikura umusonga, ko niko babivuga hariya. Rero muri ico gihe zibira inzira zose zotuma ugwa mu cyo ushaje muri ico caha. Nibaza ko na butanze uburorero benshi bashaka kuba bwumva. Telefone rondera ibintu bijamura umukizwa, soma ijambo ry'Imana, rondera ibintu biguteza imbere, soma ibitabo, soma ibintu bitandukanye, soma kuri Facebook ibintu bikwigisha ibintu mu buzima ushobora kuba utera imbere. Audrey nagenda kubwira, niwe soma ibitabo, niwe soma ijambo ry'Imana, niwe va muri ivyo bintu, ntabwo izobuza utashaka kurikora bivamo cyane. Urakoze cyane Clovis, reka tugushimire. Murakoze cyane Audrey. Twakoranye ikiganiro uvuga ngo ciza, nizere ko mwakoze kumpa ubutumwa. Inde ahubwo wewe mwakoze kuntumira mu kiganiro cyanyu. Tumira wa okay. Mwakoze kuntumira mu kiganiro cyanyu ca Intahe. Naro ndabumva mukoresha ivyo biganiro, rero mwakoze. Nawe mwakoze kutwemera no kuduha akanya, nubwo nyene musazwe mukorera nga, ariko uyu n'undi mwanya mwatanze. Mwatanze. Aje mfata yuko ntari ku kazi. Aje mfata ko natumiwe. Aha muri Akejo Mede nta nahonzi. Audrey naho ndamubona mu mbuga kuri YouTube, akakoresha ibiganiro bitandukanye. Garukira nga, urakoze cyane. Reka ndagusaba akajambo kamwe canke tubiri ku bakunzi ba Akejo Media bari kwa dukana bikino kiganiro c'Intahe. Yo akajambo kamwe canke tubiri nokora nuko nobashimira abakunzi ba Akejo Media, abakunzi b'ibiganiro bitandukanye, harimo n'ikiganiro c'Intahe, abakunzi b'ibindi biganiro bitandukanye, muri kiganiro ca Akejo Sport n'ibindi biganiro vamo bitandukanye. Ndabashimira, ndabakengurukiye kuko turi ngaha ku bwanyu,
namwe mukadufasha ko tuvuze namwe mudukurikirana twako turatamba tutirorera akazi kuba gahetse. Ego. Rero tubakengurukire abatarakora subscribe hariya mubikore mushobore mu kubona ibiganiro Nakijijwe Media ikora ibiganiro bitandukanye byo mu bici bitandukanye yaba kugwaruka yaba kubakuze yaba n'abandi batandukanye. Ndabashimire ndabakengurukire niko kaje barumva novuga kanyo. Urakoze ntubahemije kuraba sport mu gitondo saa 3. Nako ndagashize mura navuze kubera jewe nyine natumiwe. Ego. N'abakunzi ba Nakijijwe Sport. Ego. Ikiganiro cha Nakijijwe Sport tubashikiza guhera ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu kuva saa 3 gushika isaha 5:30. Atakine ko turababwiye atara makuru y'inkino yaba mu Burundi yaba muri Afrika yaba ku mugabane w'Uraya yaba muri Amerika y'abandi hatandukanye turabatumira ko abatari babakizwe rino kwihari ni ikiganiro kibashizwe n'abasore bashe kuri 2 gusa. Yani witwa Yusone Theo witwa Clovis Ridike Senyumva Clodove Clodovic. Wow, urakoze cyane Clodove Clodovic. Urakoze cyane. Reka nanjye shimira abakozi ba Nakijijwe Media bariko badukurikirana, mwakoze kuduhitamwo, mwakoze kudukurikirana, mwakoze kudutera iteka. Vraiment hari ibikorwa byinshi nabivuze, ama media menshi, ama movies, hari ibintu byinshi mwariko ariko murakora, ariko munafata akanya ati reka dukurikirane kuri Nakijijwe Media ikiganiro c'intype. Mwakoze kuduhitamo muri abantu bacu. Reka nonge kandi ndabasabe nimba ryari rya mbere uravye kuri Nakijijwe Media tugiye subscribe cyangwa s'abone. Nimba nasanzwe kuri umuntu wacu tugire commentaire kuri ikiganiro dukoze, dushaka twavuze ibintu by'inkora mutima cyangwa ibi mutatahuye neza, tugire commentaire. Nimba ico wobwira Clovis cyangwa ico utubwira twebwe udahabikaye twandikire muri commentaire, tugire like, tugire share cyacu kugira ngo gishobore gushikira benshi bashoboka. Urakoze cyane rero ugire umugisha naho butaha. Cyari ikiganiro My Story cyangwa intahe n'umutumire wacu Clovis Ridike Senyumva na jewe Keza Fleur ya Audrey. Ciao ciao.